nyuma y'urukino umugabo witwa Hansi Detvikira ati duhejeje gukina igice ca finale ati mugabo kuri Giuseppe Meazza mu Butaliyano twiteguye kandi gukina iyindi finale iri buduhuze n'equipe yitwa Inter de Milan. Nivyo nitwari beza mu gice ca mbere vyanatumye twinjiza ibitsina kare ati mugabo tugiye gukina urukino uruteye ubwoba nivyo nijeje abakunzi bacu kuri Giuseppe Meazza mugabo witwa Simeone Inzaghi nawe muri conference nyuma y'urukino ati tugiye gugura na Barcelona equipe igoye ati mugabo twiteze yuko Giuseppe Meazza dushobora gusezerera ine equipe ya FC Barcelona. Turaza kuri Lamine Yamal ngo tunaganire no kumvune ya Kunde twisunza n'amajambo amenyereza babiri baganiriye nyuma y'urukino bigaragara ko rutari goroshe banatsindanye mu bitsino bigana kuri 3 ku mpande zose ko muri ya urukino ugaragaye mu bitsino bigana kuri 6 byumvikana uburemere n'ubushobozi bw'urukino bombi batwizeza urukino rwiza Giuseppe Meazza yaba Inzaghi yaba ari umugabo witwa Hansi Detfrig ariko ndiyumvira twisunza urukino twabonye ni mugoroba twokwitegiki mu majambo make mu gihugu cy'Ubutaliyano ku munsi wa kabiri. Ikintu cyambere jenza guhera ko niki nako kantu navuze buriya Flick asa nk'uwahawe amahirwe na equipe ya Inter domira ko yabwirizwa kumutsinda bivaye na context n'uburyo urukino we rwamugoye akarukina ugutandukanye imvune amaramplacement n'ibindi bigiye bitandukanye afise valeur ajoute déjà match iri compliqué kuri we mugabo ntayitsinzwe agiye gukina match retour kuri we yamaze kumenya adversaire en plus yagarukanya mu bakinyi beza equipe yari kiragendera ko batumye tubona no muswe equipe yatawe ka stability probablement Robert Lewandowski n'umugabo kwizina rya Leandro Barde we n'ibisire ku bice byinshi kujana gusumba Robert Lewandowski kandi no musugiye kuraba ikibazo Barcelona kiragira buri yo tumiburu Lewandowski turabona ko Torres ashobora kumukuvura umwanya muto gusumba uko anashima no munsi yahindura tactique yahengeka yagira gute bigaragara ko gusubiriza Leandro Barde biragoye gusumba gusubiriza Robert Lewandowski muri equipe iyo ni point fort ya igira kabiri ni watsinzwe match iri compliqué kabiri washaka kubugarukana umwe mu bakinya tuma ibintu vyawe bikunda ku bice byinshi jana kwijana ariko kandi ugiye gukina na equipe yitwa International Milano buriye yagaragaje faiblesse zibiri kandi nibaza ko biteguye kuzikosora muri match retour sauf exploit individuel Di Marco yabaye mubi nemeza ko ari umuntu yatumye Inter domira ku munsi w'idatwara insinzi kuko ibitsindo presque byose Barcelona yatsinze mu igor rya Inter bwabaye ubwoba na meforme mugabo witwa Federico Di Marco ashobora kuba mu defenseur wa mbere mbonye il est vrai Lamine Yamal c'est un talent exceptionnel idasanzwe ubwo ashobora kuba mu defenseur wa mbere mbonye we na Lamine Yamal ari faible cyane atinya no confront umwana ushobora kumara basi n'iminota 5 umwana kwa confront face à face kanariko no kumukorera ikosa na carton jaune office nuri zispandi nta kosa ntaki il passe tout le temps uko bishatse ararengana ububi bwa Federico Di Marco Inter yabuzize kandi ni kintu Simeone Inzaghi yaromarse kuva mu gice ca mbere en plus yarana mazigi yakinisha Carlos Augusto nkibaza gituma Carlos Augusto yatwaye kibanza ca Federico Di Marco kumbe Di Marco yabaye mubi kugwego twese twagize gute twabonye kuko turazi point fort y'abakinyi bakina ku 23 nuko affront mu adversaire nukumushikako nukumukorera amakozi igihe bibaye ngombwa kuko ufashe aba winga buriya abari umutima wa equipe kenshi gashoboka nibo bakorerwa amakosa menshi nibo barema uburyo bwinshi buva mu itsinda ni nabo rimwe na rimwe babitsinda bagatanga nayo assist raba les occasions très dangereuses za equipe ya Barcelona zose zariko ziraba créer par Lamine Yamal kenshi gashoboka bongo na carton rouge Inter domira rwa vironga muri match byari kuba probablement ariko sari kore wende witwa Lamine Yamal bivuze ngo nubundi muri match retour uraza gutanguza Carlos Augusto wirengagije ko umugabo witwa Di Marco yabaye mubi Carlos Augusto nawe yiga ubujya agomba gukina na Yamal mugabo Yamal nawe yatweretse ngo je suis prêt à tout faire kugira ngo equipe ya Barcelona ikarifie gusumba undi mukinnyi wari wese kabiri buri Inter domina nabivuze nikina nka Barcelona mugabo basi no kubice bahora bakina ko ku munsi wejo bari babisi nabonye Karanoglu namubonye ikarata y'umuhondo sinabonye Enrique Mkhitaryan sinabonye Barella Jewenzi Inter domira rifise inguvu ku ruhande rw'iburyo gwonyere gwari ko mugabo witwa Denzel Dumfries umwe rukumbi Lautaro Martinez twamubonye gwego twari tumuzi ko acagira n'imvune probablement muri match tour niba mufise bivuze ngo n'ubundi uraza kuba watakisha umugabo azwize ya Mehdi Taremi ari kumwe nande na Marcus Thuram nivyo Dumfries azoba hari mugabo kandi Inter domira tugarantisa nubwo Barcelona banziza ko yoyo basi ari ikintu zo kwamerera mu ijanye n'imikirire
kuko buri Inter iyo baherekanye passe zibiri zitatu ku exploit uruhande rw'iburyo ruca ko Dumfries biroroshe mugabo kandi ku exploit mu game daherekanye imipira biragoye sinzi ko no mu gice ca mbere uruhande Dumfries yariko hari amaranversement yabuze hariho ya quality y'abakinyi bo hagati mu kibuga tubona mushobora gukina mu ruhande rumwe mugabo muza ati turafise umwe mu bakinyi ashobora gufata umupira gaca wimura akawutereka ku rundi ruhande bigatuma dukre uburyo bwova mu gitsindo mu mwanya muto rero bino nivyo mbona Inter peut-être ishobora gukora kigakosora muri match yetu mugabo il y a le danger déjà twarabonye ko iyo da provise match wari ufite uburenganzira bwo gutsinda kenshi birakunda kugira gute birakunda gukomerana rero novuga ko ari senkani mugabo sininya kuvuga ko nubwo Inter bazoba bari muhira equipe ya Barcelona igiye ari nka equipe ihazwe kandi ubuhazwe kenshi abakize igiye ari nka equipe ihazwe ishobora kuba izo kwigira ku bintu byinshi kandi bifite avantage yabagarutse gusumba Inter isanga ivyo igomba gukora ni birenge ivyo bahora bakora ariko kandi bazoba badafise umugabo azwi izina ryande rya Lautaro Martinez nka kizigenzo wa equipe ni amajambo yavuzwe n'umugabo witwa Details Free avuga ati bisa nuko ari nk'igice ca mbere giheze curukino kuko no munsi bavuye kuri Stade Monjuki bagize ibitsindo bitatu ku bindi nibaza yuko bavanye bose berekanye yuko ari abagabo nta wateye ubwo wundi ahubwo Afrika agomba kujana ubwo mu Butaliyano gusumba ubwo yosanga na Inzaghi ko niba bamusanze muhiriwe bakamutsinda ibitsindo bitatu akabigombora ubwo Inter de Milan yatanze ubutumwa bukomeye cyane bati muze na Giuseppe Meazza muzosanga turi maso uru n'urukino rero mwe Jane uvuga ngo ndacasigaje kuraba n'ibiburi nkuko no kwitega iminota 180 ni match retour mugabe ni match retour izo bikubiyemo match ari na retour Inter de Milan bari muhira basabwa iki basabwa kuzigama ibitsindo bakuye kwa Barcelona ari nako banarondera igitsindo kimwe cyonyine gishobora kubavugira Barcelona bashobora kugenda stadium nako kuri Giuseppe Meazza bazi ngo tugiye kina na equipe twagize ibitsindo bitatu muhiri wacu ariko vyo nakunda tukayitsinda igitsindo kimwe kandi wanashaka jewe kubona igitsindo mu igori rya Inter de Milan kuri Barcelona no kubona igitsinda mu igori rya Barcelona ndi Inter de Milan ndabona kwa Barcelona biroroshe cyane no munsi gusumba ko kwa Inter de Milan vyokoroha burya Azari yakivuze neza umugabo witwa Lautaro Martinez muri no style doje umugabo witwa Simeone Inzaghi bakinisha Lautaro Martinez ni ikintu gikomeye cyane rinye y'abataka babiri arafacilita umugabo yitwa Marcus Thuram ugasanga Thuram ariko arakina yizeye yuko umugabo yitwa Lautaro Martinez ariko aragaruka kure ekipera baro bize kumworohera kumukinisha bisa uko equipe bisaba 10 babiri bize nuko equipe bisaba nimero 12 Thuram rero mukanya umugabo yitwa Martinez ariko arakina Thuram akire banga wowe wakurikiye Martinez yagutaye muri esheke turamaza gusigara ari free bikaza gutuma vyoroha ko turamabona ivyo bitsindo no munsi urabuze Lautaro Martinez wazanye Mehdi Taremi burya Taremi je muri deuxième partie yose yinjiriyemwo agomboye umugabo witwa Lautaro sinavuga ngo hari inshuro zibiri namubonye mu kibuga yabonetse ko rikoza na Fogo Barsi gihawe ikarata y'umuhondo yabonetse ko rikoze gihawe ikarata y'umuhondo ukabona ngo ni cohesion iri kwirabura hagati ya Thuram n'umugabo witwa Mehdi Taremi ucugaruka urabe ubwo umugabo witwa Simeone Inzaghi ntazobasura gukora ikosa nk'igi yakoze mu rukino rw'ejo agasura guhereza umwanya umusore yitwa Federico Di Marco nabonye inshuro yiwigira kabiri ya front umugabo witwa Lamine Yamal muri we turemeranya ko ari umwe mu baratero bo ku nimero 3 beza mugabo muri we arafise akantu k'ubwoba ko kumva umengo bavuze izina Lamine Yamal harabaho Tremblema sinzi ko mwabonye Carlo Augusto yinjiye Augusto yakinye umupira mwiza usumbuye ariko arakina mu gice ca kabiri Yamal mwiza nk'igice Yamal yabaye epuize gice ca mbere karakararo kandi wanashaka Yamal ntiyabaye epuize ngo ni kubera kunda avuyemo kuko akazi kunda mukorera nako Garcia yamukoreye wanashaka Garcia biranoroshe barakinana neza wanashimura uruhande rega Di Marco ni yari mwiza ku buryo tuvuga ngo Yamal arasanga duze Di Marco nawe yaduze Di Marco ahubwo yari namukinye numwe kuri couloir y'ibubamfu yari capable yo kuvuga gutera danger mu défenseur wa Barcelona mu gihe Yamal de Gerker bakombina ari babiri bisiguye ngo kombina mediateur na Di Marco peut-être na Bastoni yaza kugira couverture bisiguye ngo aya majambo yavuzwe n'umugabo witwa Flick n'amajambo yavuzwe na Simeone Inzaghi ndayafata nk'aho ari ukuri bose arafise icyahuriye ko ahubwo igisigaye ni iki nukurindira eske ku munsi wa kabiri Barcelona iracana umuco ku kibuga ca Inter de Milan kandi Inter de Milan n'ubundi rabwiye Barcelona dusangiye mu Butaliyano tugusezere kandi izi match facteur kumva ko wageze abandi batageze n'ikintu gikonta cyane attention
iyi match ntuzosubira kuyibona match ntizosubira kuboneka tuzobona indi match Yes, si biharuro mutangura mufite 50 entera gutsinda cyangwa ukamutsinda Kandi banashaka- atavuga ngo waranateguye cyane kumurusha ariko nk'abantu b'Imana sinzi ni ko mukomeye. detail nono zikonta utazikoreye kuri Bayern cyangwa Barcelona muri equipe uri mabuta kurabura Rafinha wowe Barcelona uri kurabura Rafinha ucibura rero imwe mu maerema ifashe ekipe kuorganiza urukino yitwa Leandro Barde n'ivyo ari mu kibuga Rafinha bikanka umwanya munini Barde akinira muri surface adverse wanashaka ikintu cishe Barcelona muri première partie sinzi ko Dumfries hageze igihe bamaze gutsinda ibitsinda bibiri hageze igihe Dumfries ahinduka nimero 2 full binanira Marte ku exploit imipira ariko araronka bwa buryo bwiza duhora tubanamo umugabo witwa Barde apenetra rondera defense adverse ibintu Frika arakwiye guheba kurovandika ibintu bitafadika ko tuvuze urukino uyu Jean Martin akibanza afite muri equipe ko tuvuze urukino gusubiriza mu konde tunabijaniranye kundagiza imvura ndetse n'ibipimo byakorewe kuno munsi vyemeza ko umugabo witwa Gilles Olivier Kunde atagiye kugaragara mu rukino ogo gusubiriza hariya ku kibuga Giuseppe Meazza mu ndwitangura ku munsi wa kabiri ariko kandi makuru na yaturuka i Barcelona yemeza ko umugabo witwa Robert Lewandowski ariko umuntu witwa Leandro Barde bo ashobora kuba ari valeur ajute ku mugabo witwa Hansi ko ashobora kuba abafise ku rukino ubwo ku munsi wa kabiri go gusubiriza ubwo equipe yitwa Inter de Milan rero izoba nayo yaramutse yakira equipe yitwa FC Barcelona kubura Kunde bon nivyo kuronka Barde byagaragara ko buze cyane ugacubura Kunde nabo bigaragara ko no musamaze kuba nuvuga ngo connection nziza hagati yabo n'umugabo witwa Lamine Yamal uburyo bakinana umwe mu basore bigaragara ko ku nimero 2 nivyo no mu king de formation muri axe central ariko bigaragara ko ari performa cyane no musi ku nimero 2 uruhande ariko n'umugabo witwa Lamine Yamal cyane nimubona ko nivyo kugarukana Barde utakaje Kunde n'ubundi zishobora kuba ari zo zangorana umugabo yitwa Hansi ashobora kwisangamo n'ubundi muri match yo ku munsi wa kabiri ubwo zo bareka rasubiriza urukino na equipe yitwa Inter de Milan muri equipe nico gituma batonga effectif zagutse kubera ko nta mukinyi ashobora kugirira ishizere ko azoheza saison hatabaye amarotation mugabo kubaho ko amarotation yararutana hari umukinyi ubura ukabona ko mubuze n'umusubirizi watawugira kandi umufise kuko no muzi urabona umugabo witwa Leandro Barde ntiyabonetse mu nkino zibiri ziheruka novuga ngo bakina classico bagakina na ni dufate ya Inter de Milan n'izindi nkino zoba zararenganya atabonetse ndetse n'inkino umugabo witwa Robert Lewandowski atabonetse uno muzi wo kubaza absence yabonetse ni ya Barde Robert Lewandowski Torres nta kintu na kimwe bamuburanye yabatsindiye Madrid abatsindiye Inter de Milan ukabona ngo nivyo ntariko aratanga ivyo Robert Lewandowski atanga hariho akazi umugabo witwa Robert Lewandowski yari guha abantu yari guha abakinyi ba equipe adverse Torres atari ko arabaha mugabo icangombwa ni iki twibuke ko Lewandowski arahora agora equipe adverse ntatsinde muga yakinyi mugabo Torres yakinyi bibaye akabona igitsindo aho tuca tuza tukameranya ngo absence ya Robert Lewandowski ntiri remarkable cyane kubera waje kwikavaringa ariko arabona ibitsindo Chubura Barde rero wisanga ufise Marte ubure organisation ubure umuntu ashobora guteza akajagari muri equipe adverse aho ubuze ikintu gikomeye cyane rero no munsi jewe mvuga ngo kugarukana Leandro Barde wabuze Gilles Kunde ni nko kugarukana Leandro Barde ni nko kubura Leandro Barde wabuze Robert Lewandowski ni ibintu bibiri bitandukanye Barde yagarutse ko kipa place yiwe Kunde aragiye ariko Kunde turabizi ngo mu backup ari capable ko yo duhivye Kunde duha wanashaka kanabirenza kuko no munsi none ikintu je twemerana na Kunde asumba Eric Garcia ni defense mugabo bijanye no gupenetra Kunde ashikana centre zingahe Kunde atanga pass zingahe Kunde numukinyi mwiza kuri zibiri mugabo yiyizi ngo ndumukinyi atari kuri kabiri de formation nubwo je nkunda kumvuga Kunde mwiza y'express ubwiza bwa Lamine Yamal uno muzi rero kuca mfita Eric Garcia wavunikije umugabo witwa Kunde uwagarukanye Leandro Barde Kunde dushobora no kutazabona absence yiwe wanashaka kuko no muzi Eric Garcia nivo yaramaze kubiduga ahubwo izore valeur ajoute mu gihe bogarura Barde agaca garugana gwagwego yagenda afise akagaruka ku match Inter de Milan Barde ameze neza bakagaruka na Robert Lewandowski akaza ameze neza nubwo Robert Lewandowski atotangura match cyangwa akayitangura ntayimare mugabo Barde yagarutse ameze neza nibasiko nta kintu kimwe tuzoburana mugabo witwa Eric Garcia ngo ni kubera Kunde adahari Dodo natire biroroshe gusubiriza Gilles Olivier Kunde ku nimero 2 gusumba gusubiriza Leandro Barde mfatiye ku bintu bibiri Leandro Barde no bwakera ku statut de formation
tugiye kuraba backup biwe n'umugabo yitwa Gerard Martin nawe nivyo n'umukinyi wo ku nimero 3 mugabo ugwego gwiwe jewe nemeza ko rutamwemera kwa muri equipe ya FC Barcelona bivuze ngo arwande ya Gerard Martin uraza gusanga abandi bose bitwa yuko boza gusubira Leandro Barde n'abakinza ko buhengetse bivuze ngo equipe za kwitakaje ikintu kinini cyane mugiye kuande gwa kunde deja turazi ngo n'umukiya kuri ku numero 2 mugabo n'ubundi tukabona ngo Barcelona irakwimukinya yo ku numero 2 akini ibintu by'abantu numero 2 do classe mondiale bivuze ngo bwa mbere ni bricolage ico equipe itakaje ubunyene kubitakaje kundi iratakaje umukinyi yaramaze kugira iyo cohesion yo gufata ico kibanza kuva zitangwe kugeza ubu wanashima yakinye presque ingino zose Barcelona yakinye usivye nk'igihe yari yahanywa atatanguye maze zisigaye yarazikinye gusubiriza kandi yahengezwa gusubiriza biroroshe akakanurabe umugabo witwa Jules Kunde nivyo bindi twavuga umukinya wa performa mu gihe yahawe umwanya akagirirwa n'icizere Kunde sinovuga ngo no defenseur mubi Kunde numwe mu defenseur za Barcelona ifise akinisha ubwenge bwinshi akinisha n'inguvu mugabo umwanya Kunde yateguwe kuri kabiri na Afrique iyo bari umwanya Garcia yateguwe kuri kabiri na Afrique ubwo tuba tukibagereranya ku nimero 2 bose n'ama bricolage mugabo ubona Garcia n'umwana wa Ramos afise touch ihurirana n'ivyo equipe ishaka ya gutegura umukenyi mu bisanzwe mugihe ashobora kubera mwiza kuri wamuteguye aho kandi ari n'ushobora gutegura bikanga je ngo ndigaruka kuri Kunde ngavuga ngo bwa mbere Kunde eske ariyo impact nini nk'iya Barde kuko uzora Barde ari mu kibuga ugomba kubona uruhande rwiwe rukora cyane gusumba gwa Kunde dufashe individuellement niyo difference yose ndiyo itandukanye mukinyi yakinye yahengeswe n'umukinyi akinye ku nimero ziwe erega ari nk'ibintu vya Yamare n'uwitwa Rafinha yahengeswe Yamare mu kibanza ciwe biratuma Rafinha kugira ngo tuzomone ashiramo icitwa expo individual cyangwa explose kurenza ivyo bamutumye niyo tuzazobona Rafinha ari gacenga ko ntaba yagukiwe ntacenga nkuko yategezwa kuba cenga mugabo Yamara aragukiwe ni nibi duhana kuri Barde aragukiwe kwa n'ibintu vyiwe gusumba Kunde bivuze ngo bwa mbere navuze ikintu equipe igiye gutakaza iratakaje uko kunywana hagati yiwe n'abandi canke equipe iratakaje umwe mu bakinyi babatitire kuko 11 wahora utanguza nimba batakiri babandi nubwo uvize mu backup mwiza amusubira bashobora kwice ku 80 kwijana ugomba gusanta gusa ko ari akantu gize gute utakaje mugabo kandi biroshe gusubiza Kunde gusumba Barde ko tugiye kuraba backup uyu mugabo yitwa Garcia nawe arazana ari nka bricolage mugihe tuzi muri axe centrale cyangwa hagati mu kibuga ariko kandi azobakinyi iburyo kandi tazo ari bayijyambere hakinye kuko twarabonye hayenge kwa mugihe atangwe na Ronaldo akaba ari we yisanga muri axe centrale wanashima Rwanda yiwe inyuma y'umugabo yitwa Eric Garcia hinyegeje umwana muto yitwa Hector Ford nabona ico tumumwima mayigo haye Gerard Martin kandi ku nimero 2 nimba Ford ari mukinya kira ku nimero 2 do formation uruze Kunde kumukinisha je ndibaza birafise ico vyotanga gusumba uburyo wajyamajyamye kuri Gerard Martin bubamva rero birumvikana ko kubura Kunde nivyo ubuze umutizirere ububuze ariko gusubiriza Kunde biroroshe sikudire nkuko kuntu byabashite mu kaga babuze umwana yitwa Leandro Barde nivyo mukana gato tuze kuri Neslawi Ebana ku myaka 17 gusa komeje gutangaza isi ariko mbere ko tuvyinjiramo tukomeze kubwira abantu ku rubuga rwiza cyane rwo gutigira ku mikino itandukanye ari Bubet remero ya mbere